iyo ntaza kuyafuka ndashobora gute yasije nabigize boss wana bampaye akazumengo urashobora kwandika kuvuga amakara imvura ikagwa ibi nikonona amakara akonona naje uraza umutayi mfise nkanye n'umwana mupimiremo amakara uri mu kazi cyawe rwose cyangwa ni munaza guhindura yemo n'ibigiri bwari bwo hejuru boss ibigizwe kuyo namwe mutaje ngo musakare naje makara kazi kakunaniye umbwira none rundi mukozi je nushobora kuza unkoresha nkuko je ngandi umukozi wawe wowe ni umukozi wawe gusa wewe aho ukwiye kuraba ugasakara aho hantu kubera urabona ko n'imvura igomba kunyomora ubu ndakubwiza icyo ukuri imvura bano banana nuko none yataswe keneye kugura no kubaka kwa keneye kubaka je umuntu afina n'ubuzima yaheza nyagi bara amafaranga yafusha amafaranga yandisho nta kibazo yari yandisho mu buzima je suko nyarutsa ngahanya nama haya makara yawe mbe nakaza ngomba no kuba gushikiriza nagahe urakanshikiriza ewe amakara yiwanje neje kuyafuka turumvikana wefuka nta nejo fundi kizire yuko amakara yiwanje nyagirwa umutayire tugusangiye jewe nawe wanyumvise bose nese nashikirije kabisa washikirije akazi washikirije iki ntunkangisha ivyo jewe akazi kawe nagushikirije washikirije jewe mbere bise bakaroreye nawe uracigura cyari ku ntebe y'ishuri jewe gusa namba ari ukuzombe amafaranga n'amafaranga nari naciye tora ntugire ngo jengo nibindi bintu ngaho nya surukiza reka ndakubwira ikintu kimwe surukiza wowe uvuze yuko jewe ndi umubosi wawe nzombe amashuri ndagusumvye ishuri sivyo rero uhereye isano uyu munota akazi kaheze ndabizi ko kaheze nta kibazo ngo depoza ahandi depoza Vamos que te motora bien. Chenda que nasha kuma ya busy. ndaguhiye Mari ya busy. nkugurane nkugabire ega tomora neza ivyo keneye Akwa urabona mushiki w'umuntu asaba musaza we ngo bagurana amahera. Nende ngitse kuyasaba nene musaza wawe. Ndo mugabo wiwawe ndo mukozi wiwawe je ndigiki kuri wewe mbega ko ushaka kumenyera cyane kwe Musaza bamunyobo basika bagoye. ubu rero wambaye witoye wimonoye unsaze kandi ko ndozi ivyombo jewe musaza wiwawe wabonye ko ndirofa nzinduka nozi ivyombo wewe uce ushira ku style ngo urasohotse n'amafaranga ya bizi ndaguhe Wowe ivyombo ntuzi ko dukurana. Ejo nitendoke ivyombo uyu munsi nawe vyoze tekana uvyoze kandi tuteye. ibi je nubone ndavyoza nzi impamvu ndavyoza jewe handi muri repetition yo kuzoja hehe Amerika hariya nta muboya bayo Bantu muraze kwitera agateka. Ego. Turazi kwitera agateka. Burya indoto nyinshi ni yerekwa. Birashikiza indoto mfise zo kuzojayo. Akaba ari ukuri. Akaba ari yerekwa. Rero kubw'ivyo jewe repetition ndimwo sindayikengera na gato. Niyo mpamvu ubona mu gatondo ndakubura ivyombo ndoza ntuzombore ko ndirofa. Nyene yo mayasha ya bisisha riva ningiri. Burya nina guha amajana 5 uranza na amajana 7. Kenda kwari. Akazi nina karonka ni hari gihe cyo batunga. Akazi. Ugiye ko depoza. None ngiye ubusa. Certificate diploma. Wewe kwanza utaraheza amashure uri mu 12. Iyo diploma mu 12 ugiye ko depoza ni yawe. Ngiye kurondera akazi ko gusuka mu masaro cyangwa Kani gusuka nyene nahenze ngo nibindi. Mara amahera niki. Urazinduka isitiri ugashira ukamenga wararangije ukamenga ukora mu biro ugiye gusuka. So reka nkubwire ikintu. Imayo mahera ya BCG. Je nta mahera ndagufitiye mbare ko ari deni ngufitiye nkuriye nta mahera ndagufitiye. Uranyumva neza? Nani musaza wanje. Kandi je rero nyimba ndi musaza wiwawe sindi umugabo wiwawe. Mbega ndakubaza ko usa n'umuntu umenga n'imisore nidodora. Jewe warabuza buzo urasaba ayo mafaranga ngo yaguye. Rondeza aho muri karitsiye imisore iruzuye abagabo barahari baze banga banyuye umutwaro. Abamaze kuzangaho birukana bangana gute. Zijya mbuga. Bajya n'abagabo barafite amafaranga baje. Iyo mbona mu pariki imodoka ngaho ndabasabye je toreka amajabo. zo mbwa zimbwa ahubwo uwo nzosubira kubona dodoye ngaha ni uzomenya ko jewe ndi musaza wiwacu na musaza wiwawe. Kanja kwisaba. Uyasaba. Ravine twumvikane hagarara aho ndakuzinzibure cyenda gutabira je uri kurankinisha ntugende kugora umukecuru wanje ngo uri kuramuza amafaranga mama ari karangayika mu mavoka
ijwi ryamwumiye ko yabira ngo yamavoka ubu urabona ko ujya mukecuru ari bugiye vraiment gusaba amafaranga nabyo birakuraba igihe yabyara we mwari ku wiri uryamye ngushobora ndagusanze ndakuvunirayo ubu wananiwe gukura amaboko mu mpuzu ngo ukore wironderera ico ushaka je ko ncuruza amakara nkemera ndo musore muzima ivumbi rikanyuzura ko ariko iyi faranga nkarirondera jewe amajana 3 ndayagwanda yafise ariko garukanda kubwira ikintu hagarara ngaho manzi ndakwigisha ukurugutura amatwi wumve ico wamenya rero ni kimwe burya kumusaba amafaranga si bibi ariko nuwotanga rifiti yo yihuri karatambuka apana ubuhagaze hariho koperative bagize imisi bamamaza no ku maradiyo barabivuga atabajene abantu batandukanye baje hamwe ibishomeri babaha imitahe biyungunganye uranyumva neza genda muri koperative kanguka Imana yo gufasha ugasanga urateye imbere uraronsa ingene ukora kandi ibintu bikagenda neza je ndarushe no kunsaba ijana amajana 2 ironderera amafaranga ufise ingufu ibisigaye navyo jewe sinzoza ndonka amafaranga ndawa misi yose ivyo wibaje koperative mbarira hikorera gusaba amabesha iyo turajya kuneza hariho sengeza desa ndayabona wayagarukanye ukure ngo turuwasa wendo yatware yose amajana 2 wanje ndayabona yagarukanye nomvuruke mfise mushikanje mfise ikigugu ariko none umwanya mpagaze ngaha frame none bari hi oya ihangane wena urasari nta kibazo nababwiye ko bari tegura bebe ngira ni ngoga ndabona ari saa kwiye ayibona nawe vraiment hacho bari kwiye je wanje mushemo 30 nta ngora ni wanje vraiment akabenza gahakura kagora ico amafaranga iwanje ico nikikiri kibazo ubu ni nyisho kweli oya jewe vraiment uyizinya muri zangiye ko busa je ndibikogwa natwe vraiment turaryosha dukora umuti ya nivyo shaka muza kunyemeza ikibazo cy'amafaranga umugabo afite amazi afite imiduga ikibazo cy'amafaranga nta ngorane nkavuga amadolari nta kibazo ikibazo arimenya adushobora atadushobora arimenya ko twaje mu kazi hamaro mwipange uziduza mukagira kuno jewe nditayaberwa numva namaze kunoterwa niba turabirire karibu madam sheri sa ndabashyize twebwe bashaka kutuzana mu gitanda kivuye ku yindi maraya umva mugabo duha amafaranga yacu amafaranga nta kibazo kweli umviriza wa mugabo w'umuhimbiri w'umuntu w'umuhimbiri n'umuntu w'imbwa cyane duhamera yacu mapasi biri umugabo umara yasiyo mpano yanyu goriki kamba kutumani mama hase ibyo bintu ntabwo bizobashikana numva cyane tumuzanye bibo tubazo shaka amafaranga duha amafaranga ibyo ni biki
abaririmbyi bamwe baravuga ubutumwa radiyo barimo satani yarababoshe yafashe mbiri turakwingiza databuja mu izina rya Yesu Kristo w'Nazareti ukoze ibihambo bikomeye mwami mwiza muri no bibondo urakoze kuri Imana uko warurejo na n'ubusi bikuri ni muri rya zina ryogera Yesu Kristo mwami kuza tubisavyemo amen. Abandi bagiye uwo bakobwa mbere bagenzi banyu bagiye Natuzi. Imana yagucyubahiro karibu byawe karibu Imana yawe no munsi y'imana yagira Yesu nashimwe. Amen. Yesu ashimwe yewe. Amen. Amena. Hanyuma ndanezerewe cyane kubona Imana yabikoze mukaba mwarobanujwe amavuta muri benshi ubona ko bari mwaje muri bane bagenzi banyu murabona ko atabata ari hano hajya ijambo ry'Imana ratubwira ngo abanje nabazi haleluya ngo nabafise ikimenyetso ngo nica amaraso yamenye ngo utahehe kumusaraba haleluya. Hanyuma nanje ni pastor nkuko mumaze kubyumva hanyuma uyu ni mama pastor ujya nawe ni mutoya wa madamu yitwa Nadeje haleluya yego. Hanyuma ndanezerewe cyane kubona mwemeye kwakira umwami Yesu Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwanyu amena. Nobasaba mugapfukama hama tugasenga Imana kugira ngo muronke protection iva mu ijuru amena. Mama pastor fasha gusenga hanyuma dada sinzi ko nawe wodufasha gusenga kuko abana bacu haleluya amen haleluya amen amen haleluya amen amen haleluya amen. Mama pastor ihanisha Mwami Yesu ndakwakiriye mu bugingo bwawe ngwino ubere umwami n'umukiza futa izina ryanje mu gitabo cy'urubanza uryandike mu gitabo cy'ubugingo ibyaha byanje bitwikirwe n'amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. haleluya nuhabwa icyubahiro Mana urakoze mwana ko bemeye ni muri rya zina ryawe ryera Yesu Kristo amen. Madame karibu bakire muri chambre iwawe sibyo mwumva hama ushobora amazi yo koga bafungurire sibyo karibu yego karibu kubasiga madame. Ndakuziza kumbi doko uri inyohana. Ausaba tumisha mbe watu. Juste none twashire mu cupa ca bonyene urazi ivyo bavuyemo urabizi nade baca baguma bonyene babandanye bigishanya bwa bugeso Tubigezaho ndagusavye. Na mivumo nkeneye. Deja wonye ngene bahatse kunkuridishije yewe. twabasengeye imivumo yabo Navyo nijamiye iki nawe kujya wahindutse egera abo bandi barumuna bawe deja ndai. Yo. Dara mu mashambre saninga hayo. Ubona ko jenoge. nade ndabasitsi wawe kugira ngo bari hafi kandi vuzi ivyo nadurazi ko ndakuzi unziheje ndakuzi vuzi ivyo nta gihinduka ubabe hafi Ndikunda. nade ndakumenyereye Okay. Urabere nizeje utwara umugabo. Uzonire mu maso. Nizobinda. Bizondaba. Wamumena amatwi n'abantu barakana umusozo utwara umugabo. Jaba. Urabajana babereye nibaraba. Zukurinda mu byo bakizwa gusa. Impano Nzanano
ndagize mwaramutenya kwa dukarite amahoro neza mwaramutse neza yego n'amahoro yego nenda bazaniye kano gakaye kugira ngo mushire ku mukono hariho abana babiri b'abakobwa dusigaye dukunze muhira yego okay ndabibona hama mubanze mumbarire kubera nabatereje nako nditegura nje ku kazi oya nta kibazo n'ukuri yego ntibateje cyane okay ikindi mwagize neza kwiyumvira kuzana abantu bashasha kuko tuba dukeneye yuko umuntu wese mushasha abonetse muri quartier yacu tumumenya dushobore kwirinda inkozi z'ikibi muri quartier yacu yego nagiye no kwa chef de zone arashiramo ikidodo nyumba kumwe yarasinyiye hari hasigaye ko ari mwe mushira ku mukono namwe ndabibona n'abashitsi bazosubira inyuma cyane nabo zoguma utunze oya nabana twazaye mu buryo bw'impemu baba muhira ibintu bazoguma Okay, gusa rero nako ndihuta ngiye mu kazi ndacerewe nagira ngire ndagatwaye gira nze kuraba nitonze ndabe bose abasinye hanyuma uraza kugaruka ugatora ku mugoroba nahejeje naho n'umwana ni batwa takibazo nta kibazo nyuma saa 5 nzoba nabihejeje sawa hari imirimo ngiyemo na jewe yego mbwira umunsi mwiza sawa mbwira ibihe byiza sawa yego Impano Nzanano. Numa, tenda gucunga. Urashobora kuvyura ibyo utajyamitse mushenze. Urabonye ko je n'umusoma. Yayi, haje. Gumama. Tubikora ubwitonzi. Ubwitonzi nangere bukebuke. Bukebuke tenda gucizose. Bukebuke je ni mubi. Je ni mubi. Pole pole. Ubusama hera. Zana mahera. Numa. Ufisiki, ufisa mahera. Jana kuja. Vanda kubwira. Iyi ni bombe yitwa vuguta. Wihene wino muri gatoya. Cyari kumena gatuza. Numa. Uyeni nyagare ikiturika. Biri. Tano. Banda kugira. Turize muzi. Bitwara bakibutura. Agwa amafaranga. Amafaranga yose wazana ngaha. Wumvise? ndayaza
Yesu nashimwe ko Imana iduteye iteka twongera gukoranira hano imbere ko dutangura ibikorwa byose ngo dusenga Imana sivyo kugira ngo twiragize maboko y'Imana. Turagushimiye Imana data wa twese yagera mu ijuru, turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye mwami kongeye data buja kuduha igitondo kizima, dushima izina ryawe, turagushima mwami mwiza uno mwanya tugiye kumara tuyaga na bene data hano muri kino kibanza hamwe data buje n'ibyo tugiye gukora ku ngoro yawe muri tujeje nukura abana natwe muri byose ni muri rya zina rya Yesu Kristo tubisavyemo amen. Hanyuma nagomba ndababaza be murafise abavyeyi mwese ko muba mwaraciye mu ishuri Yego warahejeje hama we nawe rya ni Nadine na Deje Divine okay wagarukiye muri segondere cyane hanyuma no kuri Imana ishimwe cyane ego. Hanyuma icyabateye kuja mu ngeso mbi nkazijya ni giki? En fait je n'ai de shuri n'akazi naronse bivanye n'abagenzi uko nabona babigenza nanje nahisemo kubijyamo kugira ngo mbone uko mbaho mbone amavuta tusa. Nawe Jewe nari mvuye ruguru nje kwiga ariko abamanukanye ntibashoboye kumfasha kugira ngo mpeze kwiga ico bituma naciye ngenda muri birya bivanye n'abagenzi nasanzeho naciye ngenda mu ngeso barimo nabo kugira ngo nshobore kubaho. hanyuma no kuri Imana ishimwe cyane narababwiye nkuko twabibabwiye ejo ahani mu rugo iwanyu sivyo none ndibaza yuko igihe cy'Imana kigeze nuko biteza kugenda bijye batubwira kuvuka ubwa kabiri nivyo vyibi ariko murakwiye kugira ikirenge mu cya Yesu mu kuvuka ubugira kabiri tuzobatwara mu ishengero ndabahe ababijejwe kugira ngo mushike kuvuka ubwa kabiri ibisigaye nabyo sinzi ko mu pasteur officiel yongerako. hanyuma uwo twahejeje ikintu nyamukuru mbona umuntu yogufasha wowe nuko noca ndakujana muri koperative isanzwe ndongoye yitwa Kanguka ukajamwo haguha ifu umuntu wo mwigisha ingene ayiroba wige kudandaza wige kurondera amafaranga wowe nyene ubiri akuya kuko aho usanga ufise impano utazi urumva ugende nyene wewe urabe ingene ukora urya ikirembo cirashika nzokuba hafi ndakwigishe ikikudidaniye uzoza urambaza nzokuba hafi hama nawe Divine kuki umuntu yogufasha hanini ivyo gukora utugambi utunaturiya we mu urabibangiye umuntu akakujana ku ishuri ukabandanya amashuri yawe ukigugaheza hanyuma uhejeje amashuri umuntu azogerageza urose akazi ka leta dakorta karose naho umuntu nyine azokwigisha ukuntu nawe ushobora kwiteza imbere wewe nyene ubwawe hanyuma aha mwisange kabisa mwirinde babagenzi mwahurana hariya muba bana bafashe decision ntimuze musubire muri ziriya ngeso mbi waba mutumara amaji hama pastor sinzi yuko twobandanya tukagenda ndibaza aba bari muhira nta ngorane mwisange mwarabonye mwene wanyu ni nka generation yabo sivyo azobereka mu rugo ingene bimeze Musibiza mwese. Yego. Turibatse ko babakire bikwiye amarije prema ibyo babwiye ngo sirenda barabamwe je ikintu gusinabwiye ariko mwateje muramenye tunda na stress my dear nawe kangana buki sindagatorera diyegeshere mwakuye hariya ayi mutotize nje ngo nzobatorera gite sinumuti imana ndabasabye sije dora twana ama ndamutujo
none ko wambaye tugende tugenda he tuve ngaha twavugaye ntibizanshirire nshiriye reka kuzana uburofa barakubwiye ko franga atanga amafaranga none utangike jewe areka kunkinisha shajemo amafaranga yanjye sorry ve kujana sindanga amafaranga ku mukobwa kubera iki Rebe, uongana ko general angaje ryose ntagere. Washoye iki? Nashoye iki? Ntarama amafaranga yiwanje. Wewe tunituzana nga twavuganye iki? Twavuganye ko masamira. Nibi yarage washoye ni bihumbi bitanu nta bindi je amafaranga yiwanje. Iki? Nibiki none wewe? Je naje ngakubera iki? Wanda ubwira uzobaze neza shaka. Baziki. Urabaza neza ngamwisite ho. Navyo kubaza je nzangaro twabaje. Bagucira gace. Ntavya gace je amafaranga yiwanje. Kandi ukuduzijwe. None urama amafaranga yiwanje. Je ndo amafaranga wewe. None wakoze iki? Ijoro ryose je narenga ahubwo ko numva ngatari cyo mumpaye. Amafaranga ndaguha. None umpiki. Umpiki. Amafaranga yiwanje. Zora ngoye naguha. Ijoro ryose je narenga. Ura sina nuzuko sina na ura joranze bamushenze. Uriki. Uriki. Uriki wewe. Yese nanga amafaranga. Mama yari wanje. Na amafaranga ndaguha. Uraya. Ndafisa munya. Yese nanga amafaranga wamuvyo gusa. Watumvise? Ndakwica. Ziba. Twenga utayi wangu. Umvise? Utayi wangu. Kandi muteka nange. Shira ngiri. Ndimbere. Ko gisa ndirira. We. Ngene kimeze. Nyenye toka. Rindira cyane bi. We nunzo. We rindira. Ukufuna n'utazi wowe. Sawa we rindira. Buno gucumuka ubunyene ukaguma ngaho. Pima. Yanka. Urabona abagabo urabona ko nakuye mu gasho bagomba gutwara mu mpimba wakoze cyane ndafitiye umugambi mwiza kandi urabona ko ufite ingufu ushobora gukora ibikorwa nana ntiwogenda ukabwira umuntu akakurondera akaguha akazi hanyuma ugakora utarinze kuja kwiba uyu we nubise ngo afise na permis horanyonga mugivyo byose urabivuyemo ngo ugiye kwiba ubona akamaro kabaraka nk'uyu mwana nta n'ubwana waramera ibyo mwankore byose nabirengeye yaba ntari umuntu mwiza urabona ibintu mwangiriye ikintu nababwira rero ndavize koperative yitwa Kanguka yego Kanguka ikangurira abantu bose harabize hari abandi batize mugabo bishomeri atakintu bariko barakora rero bose ndagira nkabigira nkabashira muri koperative bagakora bakazoronka umwimbo bakoresheje amaboko yabo apana ubusuma kandi mwese ndabona muravise ingufu murakomeye n'uyu mwana ndabona ari karaza nawe nyine azoteba komera mere nk'abandi. Mama ameze neza. Mama nari mfite akantu gatoya nashaka kubabwira sinzi ko ngoma kanya. Bwira mwana ndaguteza Urakoze cyane. Hama mami jewe kera nkiri muto nari mfite impano. Abantu benshi barambwira ko nzi kuririmba neza cyane. Ntumbwire. Kandi nahora ngenda kuririmba. Ariko nk'ubu uye kubera nakijijwe ndashaka gusubirana impano yanjye. Tubona nyine ahubwo biranezereye cyane. Ewe ikore ku ijwi ryawe natwe mu buryo bufatika zofata mu mugongo ku ijwi ryawe nta kibazo. Erega divine wanje nta muntu aba yavutse kugira ngo agire ibyo mwagira. Burya umuntu wese afise impano y'Imana yamuremanye. Gusa wewe nifuza yuko wohera no muri eglise ukaja muri korali. Ndahakubanda ndagihoga yewe. Kuba warunda iyo mpano cyane.
urakoze cyane rero nicyo narishaka kubabwira reka nsubire gukora utwo nari ndiko ndakora hari yego urakoze cyane Sinzi bihara. Ego iri kuraba ndumva bikagenda kuraba. Santa, ni wewe? Oya. Santa, Oya kwanza Ndrado. aure mubiki Santa? Ndio ndikudire kama kawaida no nubizi. Santa, Nubizi ko mu mushi ari ukunye. isi nyinshi. Wowe wagiye aho. Je ndahari mu bikorwa by'Imana nyene. Ubugaba bwige? By'Imana. Ubu Yesu kujya nahora ndamumva karagibu ndamubona ndamugendana Santa. Ngusigaye warakijitwa? Niyo mpamvu usigaye wambara ibintu by'ibitambara n'ibintu. Ubibona none Santa. Ugiye he uri mu biki? Santa. Yesu kujya twamumva ku radio. Uje naramwiboneye ndamugendana muri jewe Santa. None ubona ko meze neza? Oya. Nusigaye wambara waramose cyane. Oya Santa. Reka kunzanira. Mbe Santa urazi ko Liliane yapfuye? Liliane mugenzi wacu urazi ko yapfuye? Sa? Urazi ko Liliane yapfuye? Liliane. Liliane ni yagiye hanze. Yapfuye Santa. Oya yaragiye hanze. Yarapfuye. Warigeze ubona bageze bakora formantere mayiwe. Yarapfuye naragenda wo bimenye je sinabimenye. Nagenda namusanga ku bitaro ndi umuntu wa nyuma kujya twara abagenzi yahama. Kwereka amafoto nguyu uraba urupfu yapfuye Santa. Liliane yapfuye urupfu rubi. Eh? Nguyu Liliane yapfuye. Ngo urupfu nawe ushaka gupfa Santa wanjye. Lili nguyu agira chikane Santa. Ndagusabye byagenze gute ngo amadiri mbibipapa yaratwaye inda mu nyuma nyamunye n'indara yihakana atababuje kuyikurayo none ngiye yarayimutanye yarapfuye Liliane Santa yarapfuye Liliane urupfu rubi yapfuye Santa oya si we ni we Santa Lili Santa ihangane reka kurira nawe yapfuye yakiriye Yesu cyo gituma nawe nshaka ko wakira Yesu Santa ndagusabye nawe sinkeneye kukubura nkuko nabuze Lili Santa shishi wari hiyo abamaze gushika ego shanashi mahoro sana ego sana kurakomeye hariya wari wagiye kuri soirée nari nahibagiye none gute nibo umeze neza je nariko ndadodora mbona ntugitabana n'inzi ko waraye hahandi mu madiri nyene tubibona nawe ata madiri kasha madiri bava hega ntuze wewe ndabyagenze gute nico ukunda je mbona vraiment umeze neza ibintu biracari neza kujanye none kutekwa ata madiri siretse nimba Liliane asigaye akubanira akacaguma yikumira ko wenyene kwekubwira Liliane mbe nyine ari hehe ndanamukumbuye nawe nyene urantangaje cyane bimeze gute amakuru ari wamenye ibintu byashe ku marezo sose ati wamenye Liliane shahura tigiye tuva hariya kuri wa mpapa ego yarose umutipe barashuha cyane ego gushika natwara inda yiwe amaze kuyitwara icyakurikiye ndacara ikora rishira muhita yene yapfuye sinzi ukuntu utarubiye hewe nta kundi n'ukuri ntavyo narinzi ndabimenye ngaha nyene ariko nta kundi ikintu kibabaje nuko apfiriye mu vyaha ntakinanje cambabaje no mpamvu nanje yavuze ati ntegereza ufata decision ego vraiment aho ni vyiza cyane none dukoresha umwanya kuko mami hari reka nubundi ngendo kunyene si sawa vraiment meze reka ngendo kunyene reka no telefone ego ka telefone yari ngaho ego kwabaganye ariko aritegura hari yanagira agende ariko namubwiye yuko dufite umushitsi agira ate ngora atari bumana sawa kandi mama uyu ni wa mushitsi nawe namubwiye ko dufise
umwe twahorana muri za ngeso mbi twahoramo sinzi ko mwibuka muri babandi bagiye bajya nyene ndamwibutse nagerageje kuba hafi kubera twarakundana rwose ndamuganiriza ndamubwira ukungene nanje nabuhotse aca arankundira aranyemerera yuko ashobora gufata inzira nziza nk'iyo nanje nafashe agashobora kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe ico gituma nahisemo rero kumuzana kugira ngo mumufashe muganire ego sawa mbe witwa gute witwa Nadia Nadia ikemwe muvuye hano na wa wundi mukobwa turiko turasenga muri twa telefone ya pasteur ndavyibutse telefone yako sije nayitwaye yatwawe ujya wundi mugenzi wacu yaraturongoye nagani wowe nagawayinzaniye waduyituzani je gukiza urumva cane ariko ntacu none ujya wundi mukobwa ko ataza gukizwa ni gute bimeze gute shama ujya mugenzi yarabandanije ingeso kugera naho atwara imbanyi amaze gutwara imbanyi arayikurura nshira mu gitabo niho bibiri ivuga yuko ingero hari urupfu bibaho ariko ni ikigwa kuri mwebwe kugira ngo muvavanure n'ingeso mbi kuko ibyaha nta handi bijyana umuntu atari ku rupfu nuko biba bimeze ibyaha kubikora byose bikuviramo urupfu nta kizi ibyaha bikuviramo none ariko gashana Nadia ko mbona uri umwana mwiza akiri muto niki catumye wiheba uko kose kugira ngo ufate inzira yo kuja mu ngeso mbi muri wacu turakenye cyane twari dukenye cyane cyane niwe nakubwira ngira aha ku isi twagira kabiri mu bantu bakenye rero bimaze kugenda uko yumvira zimwe umwana w'umukobwa hari n'usanga ubuzima ukenera abavyeyi badashoboye kuronka niho naja muri iyo nzira nafise abagenzi bambwira ko twoja muri iyo nzira cafata iyo ngingo yo kuja muri iyo nzira ariko sinabigiyemo ndabikunze nuko bwari bukenye babayeho mu rugo bigenda uko mugabo ndifuza kongera gusubira mu rugo kumwe n'abavyeyi none Nadia umbwiza ukuri aho ntiwumva ko wafashe decision yo gukizwa kubera divine umugenzi wawe yarakijijwe bitavuye ku mutima bwiza ukuri rero genda uyumvira ikintu uzokora hanyuma uzoca ugaruka ndaguhe nk'agatahe urabona kuyungunganya kugira ubeho urehe kuja mu ngeso mbi rero kwawe wifatiye ingingo reka ndagusengere ndagushyire mu maboko y'Imana hanyuma nanjye ngende ku mirimo nabisanzwe ngiye yego vyokunda ko mumanura iyo kanzu gatoya Santa twahuye nashatse ko nawe ashika hano mukamufasha nk'ibyo mwamfashije akaronka nk'ibyo maze kuronkera muri Yesu nawe akabironka ibyo bamukoze wakoze kuzana uwundi mwana mu gakiza ivyo ndivyo umuntu aba ashaka kugira ngo abavyaye mu buryo bw'impemu nabo bavyara abandi Santa vyokunda kurekana na telefone kugira tuganire ga mwana ndanezerewe cyane kubona mwahuye na Divine hanyuma akakubwira ibya Yesu ukamutega amatwi ukemera ko muzanana abakobwa benshi ugaruka gwishirira mu ngeso mbi kubera ubukene barondera amaronko bakaja mu ngeso mbi hariho association ndongoye irimwo aba mama aba papa ugwaruka turaziganya hama umumabla akeneye ideni akaritora kugira ngo aje gukora umugambi ukumuteza imbere nawe kibondo nizera yuko nzoca ndakwinjiza muri association hanyuma ufata ideni hama ukora imigambi yo kwiteza imbere ndazi kutazorogereta naryo uzo buri kubikorera mu mana bizotera bifata intumbero bizogenda neza rero Santa uremeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ku bugingo bwawe urakoze cyane upfukame ndagusengera
Divine. Ngwino tuvugane kwanza gatoya. Mbe Dive, warakoze repetition ikwiye. Ego. Urazi ko nigeze kukubwira ati ukora ama repetition akwiye kugira dukora ibintu vyiza. Ego cyane. Rero tugira dutangure. Sawa ubwo ni wari wantebereje. Oya rindira. Sawa sawa. Ndayiturisa. Komera. Sawa. Sawa sawa. Ego. urabereye tugutambire kuko atawundi ahwanye nawe Jesu kikuminyankira ari ngoma ingorane za propere yene ko cyo tuzaba duteye aho hose cha iri terambere nicyo iyi ni impano Nzanano koperative kangu hageze isuki dafashe none jambo kuva na kera wari uri he neza nari nanababuza ahubwo mwagiye basha iyo metwakiye uwo muhungarane kwa po isuka siyo arebe muri kango kandi tukora isiyo isuka marembe marembe kangaza dufashe kangaza ngaho muri kango kangaza kangaza ngaho turatoga abandi barashikanye ku ntango dusubire ku ntango mwakire murakoze cyane yego abani batako ibyo twavuganye bikwiye wow bo mbona ibintu ari byiza gusa mwari ko tuma twose oya utarahetse igikorwa kayemwe jode mwizigiye ayo nzoya guha yose uhejeje nizere ko mutazidoga nukuri nakurangiwe n'umuntu avuga ati nukuri rya muhungu arakora ibintu bitagase bisukura arazitagatiye yego sindirimbo gusa nkora nkora ibikorwa bitandukanye ndakora amafilme
ndakora ama documentaire amafilime ukora n'ayahiga abantu narakoze filime yitwa Isezerano yakinye umuririmbyi yitwa Kidumu kumva niyo baza bakunda narabonye indirimbo wakoreye Kamikazi Sandrine nabonye kabisa zisa neza cyanavuga ngo uyu muntu uyu none ko nkorera indirimbo z'umukobwa wawe ntumbwire nabonye ari nziza uzuyirenze kurya nta kibazo ahubwo reka nce ngenda ndako mudutora mu bisanzwe programme narahejeje kumukangira nibaza ko ibisigaye muri telefone sawa mwebwe muzo ndaza kuko telefone yiwe muzo hamwivuganira ngene muvugana na nimero yawe ndaza kuyimuhana wenyene nibazo kwirondera kugaye muhane gahunda murakoze cyane cyo ndategeza gukora nico c'uburyo umwanya nawe muzo bivugana no kurama murahejeje sawa murakoze sawa sawa Impano Nzanano Jenny baza ko byagenze neza ugerageje kuraba iyi shooting dukoze mu ijoro niyo image yari isigaye hanini kugira ngo dushobore gukoresha kajya kandi twari twafashe ni bo vraiment ubona gute ni ça mama zishima yashoboye ko azishima cyane mwana akunda ibintu byiza mu bisanzwe jewe ndagerageza nico gituma abantu benshi banyizera kandi bakampubuza nkabakorera ni n'ibintu nigiye naragiye hanze kuvyiga kubw'ivyo nkuri conzi yego ni sawa bro yego hama ubu ndaryohewe kuko akazi gasa nakegeye imbere gusa ndafise iciyumviro nuko twakora akayimaje ko kuri beach tukuzuza ijya hofere ya kabiri ni sawa no kwitanga kugira ngo indirimbo zikuri nzo yikore neza kandi na mama zishimye shaka ibintu byiza nyene tegeza kwitanga oya nabonye nawe uje murazi kuviva waragerageje hama jewe rero nashaka nce ntangura kuzinga ibikoresho kuko buri ije urabona amasara agiye sawa reka nanje ngende umva ko n'ushoferi ko kwandika kuna basiga yego ashaka ngende wewe tuzobandanya tuvugana kandi ndabona bimeze neza oya bizogenda neza sawa merci re sawa sha nzoyitondera sawa ya Haya. Urabona ko mu abantu bateye imbere urabona ko ibintu bimeze neza igikorwa twakoze urabona ko ari igikorwa cyiza cyane je ndatanguye kumva ibyishimo n'ukuri hewe n'amajana 2 ndayakura basi nzoyaguheje newe nizi uko amushorera n'ikindwi n'ikindwi n'itanu yo kanya ntwava uhombesha yashaka gushaka abakiriya ingwa kiri urabe ngaha ingosha urezi ko wamushorera ko iminsi yose karabe uruzire ukukazimba umuceri mwize nta bikumbi nta bitoga uwo reka gutya agaciro nabonye ni keza mugabo urazimba ahubwo mpava nshira ko senkana ukuntu vyimba n'ukuntu mota oya reka ndawugira ibirori ngahe weri ingo nyaruka Kia oya nuke dahari dingo ani chindi ana chindi nika oya biratandukanye gato mwari n'inshuti no gukangurira n'abandi bakiri ibarabara uko hari abatazi impano bafise Ravine kanyange sawa amafaranga turayamaze ubona mu kazi bigenda gute abakiriya ni sawa neza kweli mu mwanya maze ngaha ndabonye ko ntabwo ibintu bimeze neza cyane ubu banatumenyereye nyene mbega iri kariye eringo iri ibintu bimeze gute ndabona na wewe
haratanguye gusa neza kabisa kiri muri za ngeso zimwe zahariya zimwe bari mu cagi icyo urabona uyu munsi ubona gute Vraiment ubu ndashima urabona uko iyo wankuye nyine nari imeze ubushatsi nyine bwari bwarahishiye ubu muryango ubayeho neza iyi koperative kanguka yaje hageze nk'umuntu arongoye iyi koperative kanguka ndiko ndagendera abantu b'abajene bose nagenda kura ahantu ndaba ingene bameze none nka mwebwe nabonye abakiriya ni benshi ibintu bimeze neza bimeze gute mu kazi kanyu ntamba misa nk'ibintu bimeze neza ubu bimeze neza cyane abakiriya batumenyereye baragura urabona nk'imifuko yose uwo munsi je ndaziukwira ari heza ashira rete yose je nabona murakerebutse cyane ibintu ni sawa byose bimeze neza musaza nje sinkimubera umutwaro mama ubu nanjye sikenda mushira n'agatengesha kuko rero n'abandi bantu bataramenya umugambi abigisha kugira nabo bazotera imbere bashike ku ntambwe cyangwa nanjye nimvuye ko nogira group ya WhatsApp hajyanye tuze turavuga ibintu ndababwira iby'ishyirahamwe ryacu kanguka nabo bakangukesha kugira abantu benshi bagendera mu nico gituma benshi ni ukubakangurira kuja mu makoperative atandukanye kugira nazangurane amakomine atanga namwe muyaronke hanyuma mutangure mugire n'umutahe munini gusumba no ngaha kugira ibintu by'indandazwa bitere bije imbere amareka nyange ubona gute ibintu by'akazi ubu urabona ukiri muri bya bintu hariya urabona ingene wasa ibintu bimeze neza hano turadandaza bimeze neza turabona abakiriya ntabwo twidoga hanyuma reka nyange icyo no gusaba no ko wokangurira abandi bigeme bose bari mu ngeso zitari nziza nka zijya buhorana wari murazizi ntiturinda kuzisubiramwo nawe babera akarorero ubigisha babwire iyo wavuye naho ugeze kugira ngo abantu bose bumve umugambi ko atari uwo kuja mwibarabara ahubwo ari uwo gukora ubereke ko hariho ahantu hari koperative kanguka iriko irigisha bigeme n'imisore n'abagabo eka n'abandi bose kugira ngo baje hamwe biyungunganye kandi na Bibiliya yavuga ngo udakoze ntakarye none mugaba kurya ibyo mutabiri yakuye mwabana murabona yuko mwateye imbere muriko muratangura gukora mwiyungunganye mwebwe ngena taco muriko murasaba rero nagomba ndabasaba umujene wese muzi ko yicaye muhira yegwa kubarigara yirirwa araja mu ngeso mbi z'ubushurashuzi n'ibindi mugene mu bakangurire baze muri koperative kanguka mubabwire ibyiza birimo kandi abo muzoshikira bose ntibazoreka kuza Mbe Ravine ko mama utamushyikiye nturamubwira ko twashitse mama karibu yambi sava fura fresh karibu amen karibu merci mama mbega utabaza imana mbakoze imana iki ashushe cyangwa akanya muzanira amazi ashushe karibu rero harageze yuko ubishyira imbere y'imana n'imbere y'amategeko Ego mama ni bono yego ni sawa bya bicurane uramba rero ibyo byaheze ubu meze neza Ego ubona ko merewe neza aho ni sawa kabisa kile kabese
Karibu wacu. Sa. Kadusakanya gato cyane. Nako muyihose. Jo yivu, nuko mama wanje. Oya, nzomuza ntarakanya kiyaguye. Oya. Uburibu sega nari ndabukumbuye. Ndabizi. Ega amasaha yose tutari bwabona. None wewe ntuzi ko tubonana, nje ndaza kugaruka. Sawa. Karibu. No, uhapunyaruka ntunze najyana. Sawa ndabikora. Azoza Alabini, azoza muyageza. Mama, don't worry. Be happy. Yeah, merci. Nzomuza asikanya gapi. Sawa, bye. Mama jicho mbonacho riva no kumusenge ari byo tabona ibiki ifite iyo nzara umenga ngitsitsi akumaboko na ibitati waje umenga toti waje niki tati waje niki Impano Nzanano. Eti. Frank la. Salama. Bite bagabo. Sawa. Biranze. Turashima. Hanyuma manje kubashimira ingene mwitanga ingene muri ko murakora. Ubu ndavyo mwapfuye naho mugeze uyu munsi natwariho impinduka ihari. Kuko ndavye muratagase mwambaye neza ariko bwa mbere hajya mwari mwarapfuye ntimwara abantu ntimubona ko mushimira Imana rero nuhamagarira ugwaruka rwose inkumi imisore bose mubazanye kugira ngo nabo biteze imbere murakoze yego cyane muze kwere turabashimiye cyane mwarakoze ikwagi yambaye cyane kuko murabona aho mwadukuye naho tugeze ubuye zinko tuzubona afite nka zini nkoko naguma niyo iyi ni inkoko baye gusa no kunkurikisha hajya abona ngeze mu bantu hajya nahereye ku nkoko nda ku mpene z'abantu nje impene je sinayisigamuze ko nabona ko ari imari hajya rero kubona badukankura mu barabara warakoze kuba kiyambaye cyane warafashije wowe uri umuvyeyi nze mukuri nka jewe uravye nko kunsigaye nakaka nkuno cinda kwitunda nta kintu kibe numva no kwishura Imana yonyene. Okay, jere mwambandanye kuraba abandi hariya hirya hanyuma mubandanye mudandaza kandi mushishikare mukorana umutima w'urukundo hagira abantu abasamaza muze muririnda n'ibintu basamaza murakoze hanyuma musigarane rero merci muzee merci reka rera muna mavuta n'amavuta ama jenda baenda ngiye kuri toilette gato sawa reka chenere pona munganya ruki sawa okay Mama? Ça va? Bon, nibaza ko dusubira ndagiye gato. Ugiye. Ufise programme yihuta ariko nibaza ko ntaza gutera. Sawa kinaruka. Ariko mama nubwo niko ndihuta nashaka ko ngenda hakana tuvuganye gato. Mu bisanzwe mama wanje ugerageje kuraba uri umuvyeyi wanje nkunda kandi nishimira kuba ndagufise. Uti rero n'impamvu nki itumye nicara kugira ngo dushobore kuyaga kano kanya gatoya. Ubwa mbere ho mama wanje ndashima ukuntu wambaye hafi kuva ndangije amashure urambwira uti mwana wanje reka kwicara ufise impano nyinshi ndakuzi. Narakuvyaye ndakuzi narakwibarutse ni jewe nzi ubwenge ufise aho bugarukira. Kuko warabona mama amaze kurangiza amashure ukuntu naciyemba ikinebwe nkirwa nkwira nicaye sinivire kuja kurondera ubuzima canke ndabikindi kintu naba ndakora cyo mfasha mu gihe ntari bwaronke kijya nigiye nta mashimwe naronka nokuba ariko hamwe n'ivyo ku kantu gato nashoboye gukora nagomba nkwibutse ko iyi nzu ubona urimwo nakoresheje ingufu zose mbona zishoboka kugira ngo mbanze ndagushimishe umuvyeyi wanje. Hamwe n'ivyo rero ndumva ataco mfise no gushimira gisumba kubona uvuga nti mama wanje akira amashimwe y'iyi nzu nakubakiye wicare muri izi ntebe nziza nakuguriye wumve ko vy'ukuri vyakozwe n'umwana wawe kandi agukunda. Hama ndangije gukora ibi maze kubona ko mama wanje ari ahantu atekanye nanje nshobore kuba rero norondera kugira ngo ndonderere umuryango wanje ndonderere umufasha tuzobana nanje ariko mbona ko umuvyeyi wanje atekanye.
Ego mwana wanje urakoze gushima ndibaza aho twaciye ntaho wibagira. Yego cyane rwose. Urazi ko twaciye mu ngorane nyinshi kuva mubura papa wanyu, urazi ko mwamubuze muri bato gose. We na mushiki wawe naragerageje kubarera mu bukene narimwo, Imana iramfasha murakura kugera ubu muri abagabo n'inkumi, waraheje amashure. Nanje ndagushimiye ukuntu wagumye unyumviriza, wumviriza impanuro zanje, wamye uri hafi yanje, urabona ko byakugiriye akamaro. Raba inzu wubatse, ndagushimiye mwana. Eko mama. Burya iyo aba bantu twarahawe kuraba ngo tubone vision canke kuraba ngo tubone ejo h'umuntu, abantu benshi ntibaba bakengera abandi. Ego mama. Sawa mama, reka ngende sinza gutera. Sawa. Gusa n'ubundi naho ngiye. Erega mama, burya nasanze ubuzima butandukanye. Uburyo ubuzima butandukanye ni igitangaza. Era ugerageje kuraba ukuntu twe tubayeho ngaha, inzu nziza, wicaye mu ntebe nziza, nambaye neza, wambaye neza, ntushaka kumenya ikindi kintu kiri mu muntu indani. Nk'ubu jewe ndabuze amahoro, mama ndabikubwiye nta n'ivyo utahura. None ingorane ufise, icara ubanza mbarira ingorane. Ego iyo ufise ingorane nije mba ndazigize. None ko mvyibushe ntagase, muga mu mutima icara mbarira ingorane ufise. hari ikinogo. Mu bisanzwe jewe maze kubona ko natunganije ubuzima bw'umuvyeyi wanje, amaze kuba heza, yicara heza, yambara neza, naravuze nti ubu igisigaye nuko nanje nategura kurondera umuntu tuzokubakana mufasha, uzomfasha gutegura akazoza kanje nanje. Ariko mama ndakubwije ukuri, umwigeme wa mbere nashimye byaranantangaje, ingeso namusanganye. Njiye aha nkamusangana uyu, njiye aha nkamusangana uyu. Uyo njavuga nti sinokurirwa ndereka mama, ca ndareka ararengana. Ubugira kabiri ngira ngo ndaronse, ndavuga nti uyu wewe ngira biragendeka, ahubwo wewe vyigwije kabiri. Rero ico kintu carabujije amahoro, niyo mpamvu kenshi ubona ntekanye, ukambaza ati iki mwana uragwaye, nkakubwira ko merewe neza, ariko sinshobora kuvuga vy'ukuri ingorane mfise. Nabonye rero ko mama wanje akakanya noshobora kukubwira ikintu cyose ntaguhishije, umenye ko jewe ibintu vyo kubaka nsa n'uri ko ndabivamo, kuko nabuze umwizigirwa. Abigeme bose nshima asanga arakajagati. Oya mwana wanje, ivyo ntibikubabaze. Ntubuze amahoro nabo bandi bagiye, bajya ntibarabawe. Uwawe ariho, hari uwawe Imana yakwandikiye. Ujya nimwahura rero, muzoca mumeruko. Nta swati izoba ikihari. Nukuri nezerwa mwana wanje. Hari umufasha uzoronka ugera uvuga uti Imana, ibyo nagusabye warabimpaye. Mama reka ngende ncirumva nicare ku mutima cyo. Ari kuri ryoherwa mwana wanje. Mama nawe arandemesheje. Aha rero nukuri we ni wiha amahoro. We chapa kazi. Usenge nanje nje ku mavi kama kawaida. Ego. Merci mama. Akazi keza mwana wanjye. Urakoze reka ngende. Ego. Bise yanaza gusangira mwana. Ego. Musigare. Ego. Ariko mwana yanje. Impano Nzanano. Bon, nosubira kukoreka canke ubonye ari sawa? Oya vraiment ni bon. Nashimikana. Wahatse kwira. Ego. Oh. Ibisigaye no kurarira muhira naho mama nawe agira ico bivuze ko. Oya vraiment ni sawa. Mama reka nanje ndazi vyakunda. Dana cyatsogaye. Okay. Ariko iruhande yaho antuka indirimbo yawe ni nziza, félicitations. Merci. None Devi, inspiration yo kwandika indirimbo ni wewe nyene ikuvamwo indani cyangwa urafise aho wiyasupira kugira ngo ushobore kwandika indirimbo?
Divi. Divi. Yesu we. Wabutetse kure n'ivyiyumviye? Oliva, ukuri umvije byinshi ungejeje kure afite. Byukuri iyo ndirimbo yanje nubona mirameze neza. Yego. Irashobora guhezagira abantu benshi, Yeah. ariko jewe uravye kahise kanje ntabwo ari keza cyane. Kahise kawe si keza cyane? Gute? Jewe kera nari maraya. Divi wari maraya? Ego, imaraya original. Divi imaraya? Apana imaraya bisanzwe. Kuko nukuri kwanje. Abagabo baza bagatora divine bakagutwara? Apana bisanzwe. None kugira ngo ubimaraya byakujemo gute mboni wanyu mwifise? Hajya ni kwa mama pasteur. Nibo bashoboye kumfasha kugira ngo mve muri ubwo buzima nari ndimo. Bajya nibo bashoboye kumfasha kugira ngo ushobore no gukora iyo ndirimbo yanjye. Nta na kimwe mufana uretse ko baragufashije? Bajya n'abavyeyi gusa Imana nyene yandungikiye kugira ngo ndokoke. Kore cyane Divi. Kore cyane kandi ndumva Imana yaragize neza kuba warashoboye kubohoka ukava muri izo ngeso ziteye isoni. Rero hamwe n'ivyo kuba kahise kawe kameze gutyo ndumva jewe bitotuma intumbero yanje nenda gufise ko ndayihindura. Kahise ko umuntu ni kahise tu. Twese dufise ubwahise butandukanye. Bidasigura yuko ako kahise kawe ko cagatuma ivy'Imana yaguteguriye muri kazoza bihinduka. Oya. Divi. Numva no kugira ko ndabakunda. Aha, wabonye neza gusa nakubwira no kugira ngo photographe agerageza kamera. Ego frame. Arazifotora pe. Gusa je mbona parema yari yashiri. Je sinzi parema twako yimereye. Je nabonye abantu benshi babishana inzi. Hari wari ufite ideni? Nta numwe frame. Iyo. Nta numwe. Gusa abafiye donere n'abagaso donere. Tagase. Reka nanite panze. Sheri manze kandi kanda. Maze iminsi si myinshi cyane tubanye ariko namaze kwizera ko nduwaha aho sawa ego cyane rwose rero jewe nashaka gushimira ko ibintu yambere bizigirwa ibyo si bya bose kamwe n'ababizi ujya sinarizi kwese jewe Chendi presque sérieux quand même. No, iyo umuntu ari decisive tushobora kuba decisive kandi iyo umuntu afashe intumbero ni vyiza ko ayigendera. Burya intego y'Imana ntahari. Yeah. Sikura ko Imana yari yateguye ko nawe tutegereza kuba. Mapema sana. Mu bisanzwe sheri ndibuka ijambo mama wanje akunda kumbwira yarakunda no kurimbarira kenshi ati burya uwawe ni yazuzomubona. Rero tugihura gusa je navuze ntigishure mama pasteur akingira ndafise umukobwa wanje ashaka ko rendirimbo iyo nagukubise ijisho rero bwa mbere uya musi wa mbere mwari mwaje kukazi ndakubona ndafata ndishure pe kuko nanzi ko nzokuresha vyanse ndakureshe kunyangira nicari guhuma ego rero hamwe n'ivyo nanje ndashima kuko ugerageje kuraba burya umufasha ararusha ko birazwi ko ngo muri fiançailles abantu baba bakundana 20%. Natubwiye tu message twose bandikira n'iki ngo sheri nagukumbuye 20% ntirenga. Rero iyo 80% ibisigaye ibonekera muri rugo. Somano. Ego kwe ushira ko bana. Ibintu by'ubucuruzi cyane ndazije ngo zumenya yuko twicaranye uko umusoma kora. Nzendereje mu nkwana yanjye. Twumvikanye yuko tuzobana ku munsi njya bizu 5 par jour 5 bizu. None ndiye nyinshi ni imwe zibiri none. Nawe. Vlog mante kamera. Okay, nzanare yamaze nakusavye.
ibisigaye navyo Imana iri kumwe nayo. Sheri akanya cyane ashushe. Ayo ushaka. Sawa. Urazi ivyo nkenera bebe. Yeah. Oh, karibu sister, karibu. Ego, nda kubaza. Akomprema. Mama kurinde kukakoza kumerekeza. Mama twavuganye kuva mu gatondo kuri video call. Ko atavyegeza mbarira nababaye. Mukava muhira mukagenda kuri airport tukivugana ndamusezera. Hana yenshi ngaho kugira ndagutuke. Antuka iyo mvuga ngo ndindire nakumucereza. Hama wabaye umupapa. Ewe uga kwanshitse sivya yite waguma ndenze urwamo. Osha. Undi umupapa ushitse nako mubahwa. Kandi bajoshye sha. Namubwiye. Merci. Apeti. Apeti kunyobwa. Tuko cerebro. Oh, wari kumubwira ati akayaba. Oh, non, à votre soif. Uti kirinyota mugenzi. Wavyumvise? Kirinyota voilà. Sheri none no kuchera kama yagishaga. We nawe sheri ntuzizanye muhari. Okay. Nani wagiye. Sawa. Mumpindura icyuma chawe Yesu. Wabonye mukore? Umeona kitu. Umeona zegebe. We. No yukabisa. Ese chagishe tano kikiza. Ibi tatuaje ebiriya. Oya. Urazi ndakubwira ikintu kimwe Garavine. Burya iyo Imana hari ikintu iretse ngo kirengane bisigura ko hari ikiguteguriye gisumba ca kindi muri kazoza kawe. Rero kizire kwiheba ngo nuko hari ikintu kanaka caguponyotse mu bintu byose bigize ubuzima. Burya Imana ibizi bigukwiriye. Ubu ndicara nkanezerwa nkaryoherwa bimwe biteye ubwoba. Hewe ivyo ni nimbe ndabwiye. Mama yarakubari. Iki? Mukwezi kuza. Ufise predote. Predote mukwezi kuza. Utaranye kwe musana. Musana yabwira. Urabizi ivyo nkunda kubwira nawe ntuzone hasi. Sha kumenga barashaje. Ibande. Uti rero nuwahe muri aba babiri? Uyo wapembene atafise ubwanwa bwinshi. Kuzanje ntuzizi. Uyu yambaye agashati ka noir. Abereye profile kuri. Wow. Okay, antuka mbona ari sawa. Uyu no bandagushimira naho ntazi ngena ndetse ndahani. Shameje neza bwe. Antuka narisho. Ngori nyarire. Ukwezi kuza. Waruje ujya kumbira. Waruje. Hello. Oya felicitation. Mama tugeze musike wenyene mugabo. Ntaco Imana izokimenye kuri gere. Chérie, j'arrive. Oui, chérie. C'est quoi ici? C'est quoi? Chérie, urabona nenda muzanyana wiwe. Kuranyagirwa. Nenda muzanyana wiwe. Chérie, amuzana umwana we nakira umwana wiwe. Chérie? Yasize umwana ruguru bibi yaramumpenda mumuzanira umwana wiwe. Chérie. Aramutse. Nakira umwana wiwe.